Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, alors n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Ndabaramukije mwese. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo rikomeye kubiriko birabera muri Kongo. We yatabaje agira ati nyabuna makungu agakomeza kwica amatwi ntihagire icyo akora, ibintu bizoyangara mu karere. Yavuze ko nibare ku Rwanda rugakomeza gukora ibyo gwishakiye muri Kongo, u Burundi butazorera amaboko ngo nabo barorere kuko bazi neza ibyo u Rwanda ruriko rurategura. Ndayishimiye yavuze ati u Rwanda ruriko rurategura ikintu kidasanzwe gishobora kugira ingaruka zikomeye ku bihugu by'akarere. Yakomeje agira ati kubw'amahirwe abarundi twabimenye kare kandi dutegereza kugira icyo dukoze. Ariko si we wenyine abisemereye, birasa naho kino kibazo igikorwa ko kigasha. Mu nama y'abashinga amateka b'ibihugu bya Buraya benshi berekanye amabo Rwanda ruriko rurakorera muri Kongo ndetse barusabira ibihano bikaze. Reka twumvirize uko bano bashinga amateka babibona. Ikibazo canje ndakibaza ministre w'Uburaya n'imigenderanire n'ayandi makungu. Nyakubahwa ministre, namwebwe mugize Sena, ndashaka kuvuga ku kibazo gikomeye kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ibintu bimaze kugera kure kandi birababaje cyane. Ariko na nubu nta ngingo zifadika zirafatwa ngo iki kibazo gikemuke. Turamaze kubibona iyo habaye ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi, usanga hakurikizwa amajambo yo kuyamiriza gusa, ariko ugasanga nta ngingo zifadika zifatwa. Ubu inyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Goma n'umugwi wa M23 ibintu byageze ahatemba. Yamara gukomeza kuyamiriza M23 n'u Rwanda ibi vyonyene ntibihagije. Mu misi heze ambasade yacu Kinshasa yagabwe k'ibitero, inzu imwe iraturirwa. Ibi ni vyerekana uko abakongomani babona umuryango mpuzamakungu, umuryango utagira ico ukora ku vyaha vy'intambara biriko birakorerwa mu gihugu cabo. Alors n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du Nyakubahwa ministre, mbega iki sigihe nyaco cyo kuja ku muzi nyamukuru w'iki kibazo? Bisaba ko dufatira ibihano bikomeye kandi vyihuta umugwi wa M23 na cyane ibihugu biriko birawufasha ari byo Rwanda n'Ubuganda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question. Uwo mushinga amateka amaze gushikiriza impungenge ziwe kuri iki kibazo, ministre de l'Europe akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Jean-Noël Barrot nawe yaragize icyo abivugako. Yaragize ati kubijanye n'ivyo mwavuze, Ubufaransa buriyamiriza bivuye ku mutima ibitero by'umuhari M23 ushigikiwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo bitero birahungabanya ubwigenge bw'igihugu ca Kongo, bikongera bigashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu. Muri iki gihe ibiharuro by'abateshwe zabo bikomeza kwiyongera, aho mu ntango z'uyu mwaka abagira ku bihumbi 400 bavuye mu ngo zabo inyuma y'abashika ku miliyoni 2 bahunze mu mwaka uheze. Mu ntumbero yo kurondera umuti, Ubufaransa ntaco budakora. Perezida wacu mu misi heze yaravuganye n'abakuru b'ibihugu hamwe nabo muri ako karere kugira ngo haboneke inyishirama. Mu nama yawo ni kandi twashigikiye igihugu ca Kongo kandi dusaba izindi nama zibiri, inama zidasanzwe kugira dukomeze kwiga iki kibazo. Twagize byinshi dusaba na cyane ko M23 itegerezwa guhagarika ibikorwa byayo byose by'akarenganyo iri kirakora muri iki gihugu.
i Bruxelles mu Bubirigi ubuyobozi bw'ubumwe bw'Uburaya bwashigikiye ubwo busabe bwacu nabo basaba ihagarikwa ry'intambara mu maguru masha. Murabizi ko gushika ubu hari processus ya Rwanda yarijejwe kunagura imigenderanire hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ni mu gihe processus yi Nairobi yagerageza kumvikanisha igihugu ca Kongo na May 2023. Yamara kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke muri aka gace dutegereza gushika ku kibazo nyamukuru naco sikindi n'amabuye y'agaciro ari muri kano karere. Wa mushinga amateka yatangira kubaza yaragarutse arabandanya avuga ati yamara bwana ministre turiyamiriza gusa ariko hariho byinshi byategerezwa gukorwa. Turabibutsa ko ubumwe bw'Uburaya bufasha ingabo z'u Rwanda mu bikorwa by'ico gihugu muri Mozambique ku miliyoni 20 z'amafaranga y'amayero buri mwaka. Ayo mafaranga aratangwa ntakurikiranwe ngo turabe ko ico yatangiwe arico mu by'ukuri ari karakoreshwa. Ikindi mwomenya no ku Rwanda mu buryo butangaje ruri mu bihugu bishora korota mu gihe atani grama bafise mu butaka bwabo. Kandi murabizi ko ibice biri hagati ya 60 na 80% vya korota isifise biri mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Aho hose biratangaje kuba tabihano birafatirwa iki gihugu c'u Rwanda. Kubw'ivyo ndi hano nk'umuvugizi w'abashinga amateka 95 obo mu bihugu bivuga igifaransa. Ndasaba ko hotangwa ibihano bikomeye ku bihugu bibiri ari vy'u Rwanda na Uganda. Wowe ufite ikibazo uranyumva nabi jewe bintera ubwoba. Wapi kabisa. Ari nabo nibutsa nibyo navugiraga hariya kuri stade. Ubwo bakambwira ngo vugana n'aba bantu barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashira intwaro hasi ngo tubashira ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera. Ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza, ariko iyo ufasha abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka. Ndetse nkabongereraho nariko jewe mubwira muzi aho naturutse. Ndahangaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu, nta muntu n'umwe ku isi wigize abiduha nka gift. Nta muntu wigize aduha iyo favor. Wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa, ariko twebwe tudatinya gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta